Turasubiye kubaha ikaze bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagera mu cyumba cy'ubusesanguzi. Drizzy akora kazina gashashi mukageto akana kazina gashasha twahawe n'abakunzi bacu ati Isaac tuba dukeneye muje mu cyumba cy'ubusesanguzi. Rafsir cyumba cy'ubusesanguzi bwacu rero no munsi tugira tuje kwa Dorcas na Vestine. By the way, happy new year, Merry Christmas. Ino analyse tuyikoze ku munsi wa Noel. Abane mu gihe bariko barapita hariya ntumbaze twebwe turi mu busesanguzi, turi ku kazi ndi kumwe na Drizzy rero. Drizzy wagwa amakuru yawe brother? in fresh 2023 irarangiye bro, wayibonye? Ibyo byose warabikoze neza, sigaye imisi 5 iraheze kabisa. Ibyo ntarakora ibintu byose washaka gukora 2023 bisigaye nzobikora muri iyi misi 5. Imana igufashe. Tugume dusenga Imana idufashe umwaka tuwuheze neza, bona nituyinjiremo tumeze neza, sivyo none bwana Drizzy? Aga nuko nyene Drizzy rero bamwita Maneko, ni cameraman, analyste, byose harimwo. Urumva rero uyu Jamani no masana niba bakunda kumwifashisha kuko abazi tuntu twinshi. Reka nabwira ikintu kimwe, uno munsi dushaka tutareze kubarandira no kubaruhisha, dushaka tubabwira ibintu 18 byaranze igiteramo cyangwa igitaramo cha Dorcas na Vestine. Dorcas na Vestine bari Burundi, undi bazabamaze gusubira inyuma. Shabere bamaze gusubira inyuma. Dorcas na Vestine rero bari Burundi, murabizi igiteramo cyaci kuri Isaac TV cyabereye i Bujumbura. Cyabereye Bujumbura itariki 23 hari ya kuri Source du Nil. Abantu bari mu Kigali bari mu Rwanda tubabwire ahantu yitwa Source du Nil, ahantu etage, ahantu hari etage nziza cyane kuri jardin. Drizzy ndakubaze hajya ahantu kubera ko ndakunda kuhakorera amashow, tuvyo tuza kubishikako aho imbere gato tugigweko kubera ko hajya ahantu batakunda kuhakorera amashow. Je narakunze hajya ni ku hotel muga abantu babaryamye baruhuka, ariko je no saba yuko abantu bo kuri Source du Nil cyangwa se abajera baho wahagira business sana hajya ahantu hari bien kubiteramo. Nijya business hari ni business yote hajya naho niyo kwe byose ni sawa. Source du Nil ni yake, ariko kandi Drizzy kandi umenye ahora habera utwevenement rusanzwe twa VIP izo kwakira igumengo n'ikiramo cya Krisis izobe kuri Source du Nil umengo. Okay, by the way bakunzi ba Isaac TV, murabizi tubwiye turi mu giteramo tuba turi hajya tutari hajya, tuba turiko turaraba utuntu twinshi, tuba turi kumwe na Maneko wanje aguma araba utuntu nanjye ndaba utuntu kugira tuze tuwe ntidushaka kuvuga ibintu by'insaku, tuwe tubazanira amakuru atohojwe neza ari mu busesanguze bwiza. Turajya mu kuva abashitsi bashitse tukinjira mu biteramo byabo gushika batashe, tukaraba ibyabaranze, tukaraba inyifato bifashe i Burundi, tukaraba ingene byagenze, tukaraba mu giteramo inyifato z'abafana ingene bifashe n'ibindi byinshi. Nuko rero bakunzi ba Isaac TV tutabarandire nabagiye ko tubabwira ibintu 18 byaranze igiteramo cha Dorcas na Vestine. Kwanza bagishika kuri airport, ikintu ca mbere bakiriwe n'umesha makuru wacu yitwa Landry Promoter. Bakiriwe n'umesha makuru benshi ariko hari indani umuzigo. Kandi rero mu kwekiranya ibi bintu 18 tubikura ku myidogo y'abantu, ku bantu hariya rero akana kantu ka mbere kabaye hajya nk'aka insolite, bakita ka insolite ariko je ntabwo insolite nabibonyemo naka Kongo Landry Promoter kuja kwakira Vestine ari ndani na Dorcas kuzana imizigo yabo. Nivyo bintu bisanzwe. Sijya mbere yarabikoze ariko yamabikora no mbana. Nari nabibonye kwa Vestine na Dorcas vraiment yarenje ari ndani arabafasha gusunika umuzigo arabazana. Rero impamvu ndakazanya akakantu nuko hari abafana hajya pembeni n'abandi ba journaliste baguma bidoga ngo bijya bintu Landry akoze nibiki ariko bijya abe abikora mu gihe bimwinjiriza. Abikore mu gihe bimwinjiriza ko bijya ushaka bamuhembe bijya bazara bimuhembera none Landry ko yita ngo ni big brand fudo turi big brand umaze kuba wita big brand kintu cyose ukoze giteza kuba kikwinjiriza kandi cyukoze cyose abantu barakuraba bwatsi mbega ibintu ariko arakora ariko petete biramwinjiriza ukoze gitakwinjiriza uriya mbosi kiramwinjiriza uko uri big brand niko bimeze niko bimeze WhatsApp ariko Drizzy rindira ko twende bukiye none kwakira umuzigo w'umushitsi none bijya n'ibyate ni bibi
kera bumenga ni sawa tu bo si bibi none si fresh si bibi cyane kubera gusa yakiriwe na big brand bicaye byabaye kwa Fizo si bibi hari umuntu ego Landry ni big brand ufate ko ari big brand hari abantu 10 babonye ari Landry azanye njya mizigo baciye bagenda kugura itike mbere ari Landry azanye njya mizigo bisigura byinjirije rero ujyanye n'igiteramo bisigura ko Landry bitegerezwa kwa bititire barabimuhembeye cyo bimenya gute nico kintu rero nashaka kumubarira niwe mwinjiriza rero mwinjiriza ivyo rero urekanye n'ivyo Dries none turetse Landry naraba promo aranaraba abastare bakoma komeye Dries bagenda kwakira aba artiste bagenzi biwa babahembwe babahembwe Aziko bijye ibintu byo genda kwakira umu artiste kuri airport biba byanditse muri contrat je nta makuru narifise babyanditse muri contrat vraiment cyo gituma ariko muhoro ubona hari abahora bagenda kubakira abandi ne bagende kandi umenga biri mu byatumye abantu bagira ishavu ryo kumutuka Landry cyane ku social media urabona aba artiste bacu ko barafatwa nabi mu Rwanda Landry ufise mu ruhara birashika oh la la ariko jewe Dries nukuri sinabona ko byari bikenewe ko abantu kapisa bamutaka ishavu je ntabyo nta mpamvu pe abantu batanguye kumuta zijya commentaire zatanguye igihe bijya ibintu by'aba double J n'abakiri kubibaye mu Rwanda no byatanguriye sino kare abantu babibona nk'ibisanzwe babona ko nari none Landry bijya ibintu bishobora kuba kukerebuka none urumva mushatse kuvuga rero abashitsi baje ndize turakira ari imizigo yabo canke ababazanye baze barategura abo bakiriye nye kwakira imizigo yabo kawaida umuntu yakira imizigo y'abashitsi bategezwa kuba bamuteguye ari muri rya team canke yabagize yabateguye show okay sawa akona kantu kambere k'akansolite kabaye hagiye abantu benshi baridoze bavuga ati Landry why ufata imizigo y'abashitsi ukayikura hari ukayizana okay nabashitsi ariko hari abantu babijejwe wowe nimba uri kurabikora rero nimba babiguhembeye vuga akona kambere je rero sinzi impamvu bamindira urumva na Dries ngira bisisanguye je ntemumbaze ico ni cambere ca kabiri cabaye kuri airport nyene aba artiste bari kuri cover nibaje kwakira bagenzi biwabo cyo twaye tunakivuze mu kanya swati nibiri muri nibabivuganye muri kontra ariko nuzenya prophète modeste tukora ikiganiro yarabisigura yaravuze ati aba artiste barafatiriwe twarambaje impamvu aba artiste bataje kuri conférence de presse bataje kuri airport avuga ati aba artiste barafatiriwe hatiko turavuga aba artiste cyo kuvuga abartiste b'i Burundi bari kuririmbana na Dorcas na Vestine kuri rya show bavuga yuko bari bafatiriwe bijya byavuze umwene show none twarumvise ibyabo ba artiste bavuze nabo navyo twumvise ururimi gumwe rukamwishyuvyo navyo twumvise ibyo ujyayo yabivuze nka mwene show swati baravuganye kontra yo genda kubakira hariya ntibumvikana akaca duhenda nyene ngo barafatiriwe mbaje tubyakira uko nyene kandi niho vyita ngo yaraguhenze kuko urumva kubera ikazoduhenda none uri gwakira ufata ivyo yavuze none ufata biri muri kote zibiri ugiye no kuburana ntibumviriza umwe none undi kote waragira batore solution no kuvuga nta solution dufise umajamake na solution dufise nta kuri dufise urumva kuri kujya ntigukwiye ko kwira gute kandi ari biri muri babiri turonderera abandi ba artiste bari muri gitira nabajya umuntu yobarondera kababaza kubera ko mutagiye kwakira abajya ba artiste kandi mwari kumwe muri show tukumva nabo ko bavuze nabo barafatiriwe biza kantu tukasangure neza ni ngombwa aba artiste bajya ba Ipendo Sound n'abandi ba artiste ba gospel ni ngombwa kujya kwakira ba Dorcas kuri airport byari ngombwa byategerezwa kuba ngombwa nk'u Christopher niyaza ko twabonye Big Fizzo randi baza bari muri rya show ni ngombwa ba Big Fizzo baje kwakira Christopher je no mumenga byategerezwa kuba ngombwa ni kuvyumva wewe ariko si ngombwa mu kwanka benshi bankakasuzuguro ndazi Rega rona nk'ibi Landry ko yakiriye bajya tuko turuvyita ngo menga sinzi ngo bisa nabi ndebupetete nabo nivyo biyankiye Raz suba ngo nagasuzuguro ikintu gice gikura hako gasuzuguro nukuba wahembwe ko umuntu agusuzuguye wahembwe muta none ni tugere bukebuke mu Rwanda nta action yigeze kuba kwa Bruce Melody agiye kwakira Kiss Daniel amuhaye amashugwe Kiss Daniel ari yankira cyagenze gute araje yene mutipe no kwifotoza Kiss Daniel aba bodyguard baramusunika ivyo rero aba artiste benshi nivyo banga ukagaya gasuzuguro
peut-être niko tubibona nk'abanaliste ico ni ca kabiri yo nenso rita kabiri yabaye Dorcas na Vestine bari sanse kwakirwa n'abaririmbyi ba gospel cyane ko ari vy'Imana bari kwerekana urukundo rurenze ariko urumva ntibagiye kubakira mukinyene ari vy'Imana hagiye bari menganyene bari guseruka bose menganyene ntibitese ari vy'Imana menga ntibitese rero muriko murajya showbiz buri abantu b'Imana kweli ivyo nivyo basabi kugira bajye showbiz abantu nyene baba abantu b'Imana ntibajya showbiz ngo navyo womenya Adriz tubandanye ariko nagira mvuge kigarukiye ko munwa reka rinumire ni byinshi tufise cyo kuvuga uno munsi ariko reka tubona ico ni ca gatatu ica kabiri bagenzi biwabo abaritisi b'abarundi ntibagiye kwakira Vestine na Dorcas sawa twavuze impamvu nyinshi zotuma batagenda soit byari muri kontra soit bari bafatiriwe soit byari muri kontra soit basakagaye soit yari showbiz ndize turavuga ati koma gute abakozi baririmba indirimbo za gospel mwo kwifata nk'abaririmbyi bakora indirimbo za secular aga showbiz uyo ni Drizzy yabivuze tubandanye aka gatatu ndiko ndabisoma ngako twarabyandika byose amafaranga bahawe kuri show Vestine na Dorcas shobora kubarangaye bahembwa ngaye ikintu turakunda kugaruka ko cyane kugira tumenye ati mbega abi wacu bahawe nk'ayabashitsi canke basi ayabashitsi bo yari hejuru gato kuyabi wacu nimba mu artiste w'umushitsi twamuhaye miliyoni amajana 2 canke ijana abi wacu basi babahe nka 50 Drizzy niwe yanka ati ngoya nta mu artiste wacu bo hase nkane miri oya ntawe kweli nawe oya okay Drizzy muri interview tokoranye na Modeste twarambaje akana yarasubira icyo akavuga interview navuze 150 y'amarundi miliyoni kuko ubwa mbere bagira bashaka kuza Modeste yavuga ati oya ntiyashitse ayo mahera 150 million ntiyashitse ariko yari musi yaho gato rigatufate ku miliyoni 100 muri musi yaho gato tumenya ngo nanga miliyoni 100 oya shakari nka 180 mani naho yo bari 50 ibari munsi ya 150 sawa basigereranye je ndi bukubwambira amakuru mfise ya mbere Drizzy barabahaye miliyoni 120 barayanga ari cyo kibazo kigeze kubazwa kuri airport gituma Partage kiriya gihe kandi ntacyo bishuye kandi ngira kibaye bajumengo ntacyo bishuye barakubwiye bamwe ngo turaza kuri press conference si hari abantu benshi bakuru benshi ibintu byari byinshi bari bafite n'umwanya muto ntacyo babyishuye none Drizzy okay iki kintu tugisugire gute icyo kintu cy'amahera Modeste hajya ntiyadusiguriye basi ntacyo reka dufate basi ko bahawe hagati y'ijana n'ijana 50 abartiste biwacu beza ko bahawe ngaha abartiste biwacu bajya b'Imana duhere bajya nyine ba gospel duhere ku ipendo urazi ko bari benshi yari ipendo sound reka tubasumire abartiste ipendo sound yari muri baking no kuri baking ariko bari sanse yuko banaririmba ipendo sound bari sanse yuko banaririmba rero bo bakoze rero kuririmba ba Dorcas batashe urumva ivyo tuzaza kubishikako turabigarukako je nshaka ndababwira aba artiste hajya cyangwa se abaririmbyi bari sanse kuririmba kuri rya show urumva bari aba artiste benshi cyane bari benshi haro nabo ntazi haro Divine haro ni benshi benshi vraiment urabona ko bavuga igitigiri nuri ko ari benshi nkuko Drizzy umenya ko ari team umenya ko ari benshi bo dufate ko ari benshi mugabo nkabo donc aba artiste bo muri gospel biragoye nawa undi yajya mahera pri music ujya niyo ngira yari umustar muri bose waruvuze rero ngo niwe yavuyeyo baca Dorcas baca barajama waruvuze rero ngo abantu bo muri gospel biragoye kuvuga ngo bahembwa kuko hajya hariho n'abashaka kuyerekana kuri public bari bashaka gusa visibility ya bashaka visibility urumva tubandanye rero bamaze kuva kuri airport ba Dorcas tabaviye ko ari ibintu 18 ndagenda ndabivanga baci bafata road show Drizzy baci baja muri road show mukamenge imvura ikiragwa benshi baravyise ngo n'umugisha kuba bashitse akavura ibintu by'Imana imvura iguye nyene muri we n'umugisha vraiment bacavuga n'umugisha iyo atari ibintu by'Imana naho bacavuga gute
ugize ushitse nko kugiye kuyiba imvura igacigwa acha munyagodi abagiye kuroka imvura igacigwa kivuga n'umukoshi numva ivyo rukore ego bacagenda muri road show baraduga hariya za Buterere abantu bagumye mu makomantere kwanza dutangurire ku makomantere yagumye avugwa mu bantu kubera iki babacishije hariya za Buterere za Kamengeza kubera bari abafana babo niyo bari abafana babo Nero washaka babazane ikiriri babacisha hariya man abafana babo mu Buterere urubo maze magushaza kuvuga ati road show yaciye hatari bon sinovuga ngo yaciye hatariho ahubwo Modeste niwe yadutsinze sinzi umuntu twabajije oya yari ujya mu manager wabo yaradutsinze yavuze ti Imana ntirondera ti Imana abamaze kuyiyoboka irabazi reka duce muri bariya rero bata kuko warabona yuko n'abantu bari mu gwagwa baborewe baca bahaguruka Vestine Dorcas bakabamenya urumva nice nakaya kantu ni keza ariko ikintu nagaye tugaruke kuri Landry promoter kiya kintu yakoze cyo kuva mu muduga man acagenda gufata imoto kandi aranyagirwa mu yaranavu oya kijya cyo kunyagirwa cyo yari ku kazi kandi umuntu ari ku kazi ni fresh harageze n'igihe ava ku moto agenda n'amaguru brother umuterere kandi aba bodyguard ari byo bajejwe bari banahari man kubera ko utari kura protege ubuzima bwa man Landry kubera atiyumvira Landry wari big brand tubivuge man tubivuge Landry big brand kuko nawe tutobivuga ntibimuvako yarabikoreye yarakoze vraiment big up sana ahubwo rero Modeste ahubwo Prophet Modeste namurondera Landry amushimire namuhereze vraiment n'ibihumbi ijana basi hajye kiya kintu yakoze cyo kururuka akagenda n'amaguru cyari kigayitse Idris yego man akakazi dukora uraza basi barimo uko nubangana bari kumukubita hajya nibuye Landry promoter wari gira utiyize hari gutembera mu barabara abantu bakagutera nibuye bati nari ndarubona shareka ndarutere nibuye kiya kintu na kubitwa ibyo byo ku mutwe ugafira uko afyina ntazo nasubire avyumve mu bantu bangana kujya ukagenda n'amaguru kuriruka mu urushinge rw'amazi bararugucumita gacugwa maskini okay akona karagaciyemwo ya kaya kantu vraiment Landry turavuga road show yabo Drizi kugira road show abashitsi mu Burundi bijya bintu mega biri haraje cyane mu Banyarwanda ariko mu Rwanda muturazi ko bitemewe kugira road show mu Rwanda uretse ko mu Rwanda bijya bintu abartiste babo baza abartiste bo mu Rwanda baza ngahe Burundi tubazungurusha n'ama micro n'amabafre n'ibiki uretse ko mu Rwanda bijya bintu bitemewe bone organisation y'igihugu cyabo igihugu cyabo ariko Tanzania bihora urazi ko bihora Tanzania gashaka ko ari mu batotamu umva bari organisation y'igihugu okay izo nitwo bitewako tubandanye muri conference de presse rero bashitseyo Drizi harakana abantu batabonye bacinjira bakoze exactly muri aka video neza bacinjira Dorcas na Vestine muri conference de presse hari utunyobwa ku meza twafama tuyivuge twafama sawa ya societe banyene yo mutwihanganire mutubabarire mutuburanye dushaka kumenya impamvu cyo tunyobwa bace badukura hajya kuri stage kubabe kuri ku meza tujya tunyobwa ndibuka no kuri kwa Dobene twari tuhari mugo twari mu twinzoga twinzoga twari mu tuboreze okay hajya ku meza Dorcas mana mukarabe neza ku video Dorcas binjiye muri conference asha warabona neza ko turi hajya ku meza umwanya muto bahagurutse gusenga kuri bace Dorcas hari utujone Modeste yavuga ati muhaguruke dusenge tujya tujipi tuba turahavuye kijya kintu gisigura Idris kwanza tubanze tumenye ninde yadukuyeho peut-être je nibaza ko manager bwana Irene yaranse kuramo ibintu ngaho bajya abantu bo muri fama nibo badukuye yabajya nibona dukurako wewe urutunyobwa turi hajya imbere yawe uzi ko kampani ari gwawe babwira ati kuraho wo dukurako oya Adresse ari abantu rero bazi business cyari cyo shaka rero kumenya akantu tugasesagure neza s'il vous plaît kubera iki bagishika hajya nkabyo byabaye kwa Cristiano Ronaldo ashize ku meza ya conference de presse asanga Coca-Cola hajya kurako
acaragikura hajya aca kwega azi bijya ibintu ngo impact byaza reka urazi uruhombo byaza uruhombo ngo byazanye Drizzy nshaka kumenya nije company itarisha amafaranga akuye muri rya show bayirene bavyanse kubera yuko muri contrat hatari harimo kwamamaza ibinyobwa by'abazoba bari muri ico giteramo hari habaye iki uko biri kose sanga bon sinovyemeza usanga ijya company yavuganye na Modeste ntavugane byarazi turagira peut-être sanga ijya company yavuganye na Modeste ntiyavugana na Irene kuko bajya n'aba cyangusanga amafaranga nabo nyene barishe muri company kuko ndakwibutsa ikintu kimwe hajya ku meza mu bantu batanze sponsor na Aquavirimo Aquavirimo batandaza amaji amadi n'ibindi byinshi nta maji Aquavirari haje kuko turamenyereye ku makonference de presse Aquavi batanze sponsor nabo nyene horubona utuji twabahaye ntibari bazanye ariko kiri baca bazana aya maji yabashira haje ati yo reka kurako abantu bazi business riri cyarico bande mani arazi yuko afise abastar arazi yuko afise abantu bakurikirana sana ati ibyo kwamamaza ibinyobwa ntibirimo muri contract tumvikanye cyabivuganye ariko Drizzy nibaza yuko byakantu reka cengira ko agakrende kuba evenementiel kubona bategura ama evenement je ndibaza ko umva ni avi yanje ngenda bibona mu byo bari bakwiye kuza barumvikana n'aba artiste bazanye mu Burundi ilifo muri contrat avuga ati ibyo uzosanga ku meza byose ibinyobwa byose uzatwagiranye nabo partenariat uzobi brandinga inoti Chevana n'amahera babu amahera gacha yongera izina ry'umu rega hajya amahera cyayongera irya zina ryabo n'iryo cyari kumbe twoje kwamamaza ibinyobwa okay tuje muri show gusa rero irya zina ryabo n'iryo rikorera bipibri irya zina ryabajya ba none sawa ndakubaze nta kantu bakubwiye yuko kugira bakore interview kuri TV online ari $800 bashare ngo Dorcas na Vestine kugira bakore interview shango ni $800 barazi rero business barimo barazi abantu bafise abarimo barazi ko bafise abastar biya ntibyitwa kwishima Drizzy Modeste yarabidusiguriye muri interview vraiment si kwishima ni business barazi tuvyumvikane kuko video turayirihira si vya gusa ama audio turayarihira n'ibindi byinshi rero ariko ico no kubwira bajya Drizzy jewe nukuri je ntakubesha ndasavye abantu bose bategura ama evenement dore kwa DJ Paul n'abandi benshi bategura ama evenement bazanya aba artiste baze barababwira ati ibyo uzosanga ku meza uzo branding bafume baha amahera meza kuko bijya attention bijya bagira ama company bajya banyene ma company baca biyumva nabi none bibaza ko kiri biyumva neza oya nimba bararishe Modeste kuko bategerezwa kuba baramurishe Modeste ko niwo bishiraho utamurishe nimba baramurishe Modeste nawe ntavugane n'abayirene cyasubitse ivyo rero tuzobimenya hanyuma tumenye tumyatsi mbega byaciye bigenda gute kajya karuni kabateranyije n'amakampuni batanze abantu ngo babibone cyasubitse uko babiri hajye kugira tubikamere abantu babibone okay ako nakantu k'againsolite kabaye muri conference ico ni ca gatanu cabaye hajya mutamenye mumenye ko bajya kwaza bamenye ko bajya bakobwa ari brand kuko ndisiri neza yuko nawe natwebwe kuri Eyes Active tuzanywa twobakoresha ikiganiro neza nyine wagiteguye bien bon en tout cas malheureusement none je bombuza ngo nushire ngo akanyobwa gape ndiko navuga ko rajya amahera basaba malheureusement nuko mu Burundi wacu nyene atse nta kiriyo man nubwo bakoze ikiganiro mu Rwanda na TV ari yose mana rajya amahera barayinjitse ikiganiro baba bakoze tugende Drizzy tubandanye okay aka gatandatu kabaye akandi kantu keza bakoze guhamatika amesha amakuru kanya kantu je nagakunze Modeste yakoze Drizzy none aro conference Drizzy tubijyanye kuri ibitaramo byose abashitsi bose twakiri Burundi hari umunsi numwe wigeze ubona abamesha amakuru bahabwa ego kwa Daju burarugira ratanze amatike ku bamesha amakuru bo kajya kantu ni keza bra yani system yo kwa nkakajagari kwa nkaku donc baba bavuga bati swate baba bafise abantu bari ku muryango nyine bari vigira donc badaftina uje hajya ku muryango badashaka abantu bahagarara ku muryango ngo mpamagarira naka ngo azanyinjiza ariko kintu ni ciza
ni ciza kijya kintu ciza cyane niyo mpamvu navuga ati nakantu keza kabaye vraiment naragakunze baratanze amatike ku bamidisina mesha makuru kugira binjire neza hari gihe zononekara hari gihe umuntu atazi hari gihe abo mwazi nabo mesha bakora bakoze amakosa urazi umuntu atakaje itike y'ibihumbi 10 akaguhereza amantuze mu gitaramo cyo akayigurisha ubwo ubukunzi bw'inda byabeshe iyo ngeso ndayigaye umuntu abikora iyo ngeso turamwiyamirije ja vrenda ndakubwiza ukuri kandi ndizi ndanamse ko nawe uri mu bazicyo wari mu bazicyo wewe ufite jemba nagiye hariya kurondera amakuru kuko urabizi uko atana hamwe uraziri haje imbe na hamwe ntagenda urabizi ndizi ntawe yo none gashaba yimpa nka jewe ndazwe Isaac TV baduhaye amatike nibatubone bon ndiko navuga abazijya niba bandusanga batazwi aje ntaje nta umenya bataje okay hatwe bya Isaac TV ariko vuma cufata drizi umviriza nk'amafaranga Modeste yatanze mu kijya giteramo ukacufata amatike amenshi makuru bari hajya bari barenga 200 cufata hajya hafi 200 mani yarayahevye ibihumbi 200 yose yarayahevye ibihumbi 10 aheriza tiki hama ntuze sha cyangwa yidandatse bijya no bukunzi bw'inda vraiment oya 10000 nta unawo guha 10000 cyangwa yumbi cyaho yibaza vraiment aba bijya no bukunzi bw'inda kandi nizijya n'inzara si byiza ikindi kintu cabaye hewe drizi cyashaka sigurira akantu kabaye kwa Dorcas bari bafise udusoni yo drizi Dorcas na Vestine bari bafite udusoni ari bitipe mu kuvuga no kwishura ari bitipe by'ibimenyesha makuru byabaza ikibazo kwanza ibibazo byose byishura Irene naho cyaba ari kibazo watumbereje kuri bajya bana baca bishura Irene niyo yaca yishura ngo mpa ariko Drizi umva hari gihe babaza n'ikibazo Irene ukacamo kureke kunkangira abana nandi ngo nimureke kunkangira abana bajya bakobwa bari timide afite baje umega ntibiyemera umenga bo ubwa mbere bakoze bari active ndabagira ikintu impamvu jakano gashize mu analyse zakubwiye impamvu ndakazanya nzanye akantu ko kutavuga muri interview no kutamenya kwishura ikintu cyambere kiranga umustar no kumenya kwishura amesha makuru attention urazi ko muri Wasafi nageze kumva muri label ya Wasafi nani ma label yose international ikintu cyambere batangura kwishugisha mu artiste kuririmba icya kabiri bamwigisha kwishura hajya Bantu Boy niyo mpamvu kiri kwa zoshimira Bantu Boy niyo mpamvu kiri inyishu ziwe zira niyo mpamvu ze umva n'inyishu za dramati nibace muri Bantu Boy ikintu cyambere Bantu Boy kwigisha no kwishura mugadira dramati si cyane Dramati biravana nuwo bariko barakorana dramati ukuntu yapanitse muri Buja FM oya muri vya bintu vya ivyiwe na Bface yarapanitse vya atari ariko man yarishiye n'ibintu bitabaho tugerekenewe aho duhahuriza yo umureza kubwira impamvu tahahuriza nico gituma mvuze biravana n'umuntu bariko barakorana kuri ubu TV online buto narakwifatira munga akakuzinga nyene ukabura n'ibyo mubatse mugabo sha Dramati nanuze na Kiriku barazi kwishura abansiramisha makuru ushaka uburinde none dabuje ko yaciyeyo Double J arazi kwishura arazi kwishura mugabo arazi kwishura gusa nuko atari mvuzi simvuzi y'amarere nkawe nakujya mutwisha afise nkawe muga ntiyishura ikintu kiri mu donc ikintu gituma wibuka en fait ari kwishura ukishura ikintu kirimo content Double J ntashobora kwishura Double J yishura akantu karimo content ariko kiriko akwishura réponse ku buryo atakindi kibazo kuramo nikigere cyo bavuga kumenya kwishura ni nka Bface tubana Drizi abo bantu bacu twaveko je ndi kuri Dorcas na Vestine shaka kugira Irene nyakuba twarabibonye Burundi barase kwishura tubazo ko twantse namesha makuru byarabananira uribuka no kuri airport landiraze kubakanga ko mutavuga muraho neza urumva ico ni ikintu gikomeye cyane oya gusa ari rya mbere nyene baje kandi baracara kandi kine we baragize tuwa Canada hehe aracari bari kandi kini naco Drizi je kintu ni oya Canada hariya baragize amatuwa swati bari bafise nk'umuntu dufate basika tacongereza bazi cyo bari kuvuga hariya swati bari bafise nk'umuntu rega Drizi azarabavugira hariya ikindi naco nibagije nibaza ko ariko bameze hewe rega nje kuraba ama interview bakora ndusutwa ndushebebe turavuga hewe bakoze interview kwa Irene turavuga barakoze interview
kwa Irene kandi bayikoreye no mu Burundi ya fois passe man baravuze n'ikirundi baravuga ibintu by'abagabo n'abagore reka otwenga ukuma baravuga ngo twari imike baravuze ikirundi bien caribaza ngo sha abagobwa nuko bameze kumbe bon dufate yuko basi ariko Irene yari yababwiye kugira ntibahubuke mu kwishura ntibaduhe content ibibazo byose byishura manager wabo yacafata ijambo kubera yuko yanka mugani wawe ntibatirigana ntibaduhe content ntibavange content n'iyindi ubasange yene byahindukiye hari akantu Drizzy nabonye muri commentaire nabuketse akantu nzokagarukana muri analyse akandi kantu kabaye kuri Dorcas na Vestine abantu benshi batamenye ariko naga complex kabaye katari gakenewe ngo hagati ya Dorcas na Vestine ninde afise tujya tuntu kumenya utungera inde hagati ya Dorcas na Vestine ni Vestine oya ni Dorcas kaya kinzobe kaya kinzobe keza nyene uko bavuga ngo yarafise utungera ingere kumenyo nta mpamvu mukizwa mengano tujya tuntu arja since antuka barutu arja kuko nta swata atarutwaje abarutu umugabo twarutwaje tujya tuntu hari cyo twari dutwaye ko abantu mutabura ivyo muvuga ahubwo nyene gusa bo batubabarire abanyarwanda batubabarire ndukunda kuraba ama interview yabo kenshi ngo kuko bajya abantu uravye interview bakora ni nkeye ku ma TV online azikora kwa Irene gusa no kwa Isimbi kera yarare nini abadura cyane umunani cyangwa ni Burundi gusa bayatanga kandi rero bakoze interview uzosanga ari interview yimara isaha yose amasabi ku buryo bizoraba baba diaspora abacirinze home natwe bwe tuguma twiruka dutigita oyo mwanya ntawo turonka nta mwanya w'isaha yose tworonka tubabwiza ukuri rero tujya tuntu Jina sanze tujya tunatumaranye igihe tujya tuntu twarahora dushirako akadukura twararavye mu nyuma mu ndirimbo turatubona indirimbo ijya ndirimbo hari indirimbo nabonye ndatubona nibatubwire rero basi nimba bamaze gukora interview twe tutabonye bakadusigura akadusigura tujya tuntu gituma dushire ko batubwire ko umuntu badusigure tujya tuntu turi kumenyo ku muntu aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana uko hajya bingana no gushiraho ihereni kururi uco yitwa ngo ishebebe uco yitwa ngo isutwa kwizuro birasanzwe ko mumenga n'abamizermane benshi barabikora uri umukizwa ni cyaha numbaze canke kwambara twatuboro two ku maguru twadushenete two ku maguru tujya batwita ngo ntiwitinye niyo tutubabonako mane ko ari kucyubatse bamenye ko ari biyo bya Jami barabwa na benshi Irene abakobwa bawe barabwa na benshi mwana wa mama nibatubwire rero umuntu yoba yarumvise bariko barasigura igituma tujya tuntu batwambara atubwire muri commentaire nimba umuti wamenyo tumenye atubwire nimba afise nkamenyo yoba atagize atameze neza atakomeye ari nk'utuntu twa supporting amenyo kugira nta tujya n'udusharizo kuko baradukura oya nibatubwire tubibavugire oya hatutanga analyse je ngene ndatuze gake turazwe igina muri internet wandika urabura tubona baratugura online interview na muntu umwe yigeze atubaza kandi twari twamaze bon nibatubwire twebwe turabanaliste tubaze ko turi bamaneko nimba na office icubiziko tubwire muri commentaire kuko bajyana aba artiste bakomeye rero uri kuraje nituzobona umupande kote hajya ciyaducomekako baramwirukanye mu rusengo ngo wese yatubonye kwa Dorcas ko batabagize ikirura kimwe urumva rero bajya baragana benshi okay tubandanye Drizzy iki 9 Alvera muhimbara acaraja ko shavuriranika arachaka rakubita stati yaravugishije abantu benshi ya stati yiwe ati nta ku mufata Alvera muhimba stati yarasirikiye jewe Facebook irazima ma stati z'abantu zirazima ma Instagram kubera stati gusa y'umuntu Alvera muhimba aracarajako ati yemwe barundi murafata muga promotinga aba artiste muriko muriyibagiza ko hari aba artiste bari kuri affiche b'abarundi bazoririmbana nabo nyene none gute batari ko bararirimba Drizzy ico kintu gisigura gute yari shavu burya hiya kintu nane
ntiyagisiguye yaragisiguye yaravuze ati Modeste yaragisiguye yaravuze ati ni problem ya management zabo management zabo ikindi naco ni bakore baracharugwaruka baracharuka nka ipendo nta n'imyaka 2 bamaze muri gospel we Modeste yasubiriye neza avuga ati twebwe twagiye turondera aba upcoming cyane abantu bakiza muri gospel bakiza muri gospel twashatse abantu bafite amazina yabo manini muri gospel ko twari kubona twari kubonamo bajya aba gospel nibande ba Victoria team ba pasteur nde ba benshi twari kubabonamo ba Dudu nabandi benshi so iki kintu nitwe kirandira kuja akantu kamwe no vuga kuri Alvera nk'umugani kuri bijya bintu yanditse nk'umugani umugani umuti wagasuzuguro ni gukora cyane urakoze bakore cyane c'est tout koze byose biraza tugende ikintu cy'icumi cyabaye tike zaraheze kare Idris z'ibihumbi 10 zirahera barasohora itangazo yuko amatike yaheze hewe numvise kaya kantu ngo mu nyuma umvirita ngo nagaskendo mu nyuma cyambona barazigarukanye ziya tike numvise rega barakoze nakanani cover sold out ati tike zaheze cece nadikatishani ryambere mu Burundi habaye sold out kwe njyambere njyambere kwambonye zaraheze kwambonye zaraheze mbonje nanditse nijya nuwe muririmbyi w'umurundi azogira show mu Burundi habi tike zihere igitaramo kitaraba igitaramo cy'umurundi byabaye kera bafizo bakitwa ba vacances bana nkabajya dukubite sold out mu kurikima zaraheze tike za 10,000 ariko mu nyuma ziragaruka zaraheze urisi niko bavuze bacha bafata zya tike za bacha achasigara za 20,000 ariko mu nyuma cyamura kane Modeste asohoye indi tangazo ati amatike ya 10,000 yaragarutse yaheze yagarutse kandi habaye ico kintu cyo cyaracanje bagenda ku imprima izindi sinzi usanga baca basohora izindi icyo rero ikintu usazohera gute nakiye kibanza kitari cyuzuye icyo kintu gice kigaruka rero cyo mbwira ukuri itike zohera ikibanza ni kituzuye urumva itike nizihera ikibanza kigihari mani byogenda gute itike zihera ikibanza kicyuzuye ariko akanusha uvuze uko ariko itike zihera gute ikibanza kigihari ikibanza kiba gifise abantu icyitwe sold out itike ikibanza cyaheze place haba abantu bagenewe kuyijamwo haheze akaba ari zo tike muca musohora zingana nabo abantu bagenewe kuyijamwo izo tike rero ziheze haba huzuye mani warabonye ahantu twari duhagaze ko atanisazi yatwegeye ariko kiye gitera mu cyararose abantu tuje mu by'abantu Idris cyararose abantu ariko ntihuzuye kandi harabaye sold out aka kantu rero ako kantu menga kumvikana ako kantu menga ariko ako kantu sold out ikibanza kituzuye ngira sha mara ako kantu nyakubahwa Modeste zo dusigurira ku kantu sold out isigura reka tusubiremo kwanza tugasubira sold out isigura ko ikibanza cyuzuye mwakoze amatike angana n'abantu baja muri ico kibanza zaheze nimba ari tere ya football ijamwe abantu miliyoni 70 itike 70 zose zaheze umuntu ntaro nkandi hantu yicara okay ariko hajya ikibanza cyarabonetse nihuzuye abantu bose barabibonye baranabibiriye kuri Facebook ngo show yahombye ariko barabeshe show ntiyahombye basi barapibiriye ama place ari vide kandi habaye sold out sawa Idris tubandanye akora kanalize akabona kuri Isaac TV konyene kandi we Idris uri maneko jemwe si jewe tubandanye sold out zarasohotse ari kibanza cyari gihari tubandanye VIP hari hapanze neza ariko hari abahidogeye numwege oya sida gukwegeye ni analyze twari duhari Idris ngo muvuge babantu VIP ari ndira nturahageraho VIP hari hapanze neza ko barabatandukanye neza ni bien urabona hano wa VIP abantu bari bicaye twibutsa abantu ko yari simple VIP na VVIP ariko VIP na VVIP byari bimwe
byari bimwe 100,000 na 200,000 urishe 100,000 wicara hafi urishe 200,000 n'uwa 200,000 aho kantu rero sinzi ico bashatse kuvuga ko kubera iki badaha agaciro abantu barisha amahera yabo akwiye man bijya bintu ngeze Chekajya kana. Shobora gufata umuntu wa Samire yicara kumwe n'uwa Desa. Byari akantu ngira mvuge ngaha. Kuri ico kintu cha VIP na VVIP. Sinzi ukuntu babiteguye by the way. Kuko urumva hajya ahantu kwanza cyambere naho babipanze neza mvuze neza kubera yuko baratandukanye plus simple warayibona na VIP warayibona. VVIP nayo ihari. Ivyo bategerezwa kubikora. VVIP nayo yari ihari. VVIP basi bari kubashira udutante. Udutante bagashiraho utuntu kugira basi n'imvura iguye bavuga ati yego kabisa VIP kuri 200,000 ya 200,000 ya nyagi haba 10,000 barawunwa ariko ni kari kama ariko rero aho nyene amakuru acendo nka Adrizi aravuga yuko hajya ahantu kijya giteramo cha Dorcas na Vestine bamwe mu bantu bari kugitera iteka bamwe mu bantu bari kuzoza kugitera iteka umviriza neza abana ba son excellence umukuru w'igihugu cy'u Burundi Vestine ndayishimiye bari kuzoza kuri kijya giteramo bari kuzoza ariko nkaca nibaza ikibazo none nk'ubu bari kuza iyo bari kuza imvura ikacigwa canke iyo bari kuza bari kuca bicara ko VIP na VVIP batabitandukanye bari kuca bicara he bwa bon tuvuge dufate basi yuko nabo ari abantu nk'abandi bon nabantu oya nabo ari ukuntu botaho ariko ako kantu waruvuze k'imvura dufate gukora kuri ako kantu k'imvura basi tuduge hejuru y'ibindi ako k'imvura abantu barabizi yuko turi muri periode y'imvura Imana ishimwe na Modeste naramukunze imvura iguye abandi bantu bo vyihangane cha wibaza imvura iguye sha abana ba Sonic Excellence ugacubirukana ngo tubereke umwuga iryo barajya ariko bariguye nuko nyene bashimira Imana ntibaje kuko iyo bari kuza ivyo bikaba igiteramo ari kumbwira aho kwiruhuki kandi ande makuru mfise nuko iyo abana bo mukuru w'igihugu bari kuza hajya Adrice nuze bari kuronka idiri Dorcas na Vestine bagira baronka ikiraka muhungu bari bagira baronka ikindi kiraka cyo kuririmba umva nyene kuko urazi ndabwira ikindi kintu urazi ikindi kintu no kubwira iyo diri nimba bayibimye kubera Partage since oya nawo ndiko vuga urumva no makuru twagi turegeranya hajya ugati iyo bari kuza bari kuko urumva rega ndabwira ikintu nta nivyo tuzi ko iyo diri batayironse tu nta nubizi nuko rero nivyo ayo namwe makuru twaronse hajya ariko VVIP vraiment n'abandi bategura ibiteramo bazi barayitwara ariko tubwiye VVIP tuyibone ku buryo twijanye tuvuga ati ko yani ufite bafise ubwoba yuko abantu batashobora kuriha VVIP none amatika ariko aradandazwa online baba yabona Adrice baba yabona okay tubandanye haje ndani muri show akandi kantu kabaye numvise abantu bako ari komplika ni kintu cha chumo MC kandi numvise abari ko racidogera barabaririmbye ba gospel bamwe bariko baravuga ati none gute bofata umu MC bahebuhereze Amipro tubibutse Amipro no muislam Amipro yitwa Amis urumva Adrice Amis gute mufata abantu zenya kandi Amipro je yaranyumije yaciye yambarira no musaraba arabakutira ko nisheneti y'umusaraba ko bita kubadida ivyo bintu rero Adrice bisigurikiwe maja make bari mu kwidoga kwabo bari bafise rezo nta rezo bari bafise ati bavuga bati bari kuturonderera umu MC basi nka kujya hajya bari gushobora bafata nk'umu MC basi nka MC Sadiki nawe n'umuyisilamu MC Amipro nawe n'umuyisilamu kubera ko batari bafashe uwundi muntu umu MC w'iwabo nyine azi gospel neza abe umu MC Drizzy wowe ico kivuga kwiki bari bafise rezo kwidoga cyane bari bafise rezo oya nta rezo nimwe hari ikintu ca mbere Amipro ari professionnel mu wenzi ujya muhana ni mubi Amipro yo kwica none woza kumukanga ngo hari ibintu byava bimunanira oya kumyaka bikoze kandi Amipro rero cyo namukundiye muri ujya bo MC urabo MC bwiwe très différent n'uwo MC w'abanyamuziki
nico nakubwiye ari très professionnel arazi kujana n'ibihe arimwo aho rero vya mipro bikaba biraheze n'umusurago n'umupambanayi cyo kirundi kiravugika mupambanayi kupambana sikirundi n'umutigisi umutigita umuhaso oya umuhaso sikirundi kivuge mu kirundi Idris umutigisi man umutigisi umuntu wese atigita yiriga riruka n'umutigisi sawa tuvyihoze tugere fasta ikintu cyabaye abantu batamenye haje kuri iryo show nuko Dorcas na Vestine baririmbye kabiri deux fois donc baririmbye inshuro zibiri bisigura yuko haje abantu nuko babonye show ari imwe gusa twe twapoze ikintu cy'isaha imwe rya show yose tuyerekana yose haje Vestine baririmbye igice ca mbere barava kuri stage baragaruka kandi baduhenze ko bagiye kunywa amazi bon ntuzi ko bagiye kunywa amazi ega Idris life iraturuhisha warazi zijya mpemu zikora hajya reka barumva bararimbye igice ca mbere cyaragenda ijya kosa gusa kujya gusa ngo bagiye muri toilette gusa hari inyuma kwituma urazi byaciye biba kwituma abantu bose baciye bigira abantu baca baragiye man urazi ngira haragiye igice cy'abantu nk'igice urumva fata nka stade yose icemo kabiri igice cyose kirigira urumva bariko bari abantu biko babwiye ngo baragaruka urazi ko hari igihe abantu bahora baduhenda abantu baorganiza amashow barabaduhenda ngo ujya musanagiye aragaruka ntagaruke nicyo bibagije rero barabyubahira iki kurabona ko Prophet Modeste cyafata ijambo ntiyanatevye mu rundi ntiyanatevye vraiment ijambo duke ntiharambye abantu cyo ngundira Modeste kadakutera no Modeste arazi gusoma abantu iyo baraba maso mwiza bwati cyabanje aramaze kubakorera mu gihe kinini abantu barusha abantu nuko reka ikintu cyambere yavuze Modeste afashe micro muri rya pause ati ndashimira Imana imvura ntiyaguye dushimira Imana kubona imvura itaguye Drizzy byari bikwiye ko umuntu ashimira Imana imvura itaguye ko imvura rubugisha dushimira Imana ko imvura ntiyaguye bivana n'ivyo yagira yo no imvura irikwa ku gihe cyayo okay byari byiza ko imvura igwa ku gihe cyayo okay niga ngo wize konona ibintu hagiye ari kuba yonone ni mu gihe kandi hari abandi yari kubifashije none uzi ko imvura iguye imirima iratotahara yego mugo uwo murima nucupfa muri ajya masabiri twatuma uwo murima ntiwocupfa muri ajya masabiri twatuma karagaciye mu bande we karagaciyemo abantu babimenye ibyo yaciye avuga ati Imana ishimwe ko imvura itaguye Isaac TV